Tugurure Bibiliya zacu mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka. Turasoma muri iki gice cya gatatu. Dusome mu gice cya gatatu. Duhereye ku murongo w'indwi, turasoma umurongo w'indwi n'umurongo w'umunani a gusa. Luka gatatu umurongo w'indwi haravuga ngo nuko abwira ishengero ryari rivuye iwabo rije kubatizwa nawe ati, mwabana b'inzoka mwe, ninde yababuriye ngo muhunge ishavu rizoza? Nuko mwami ivyamwa bikwiranye no kwihana. Amen. Muri uyu munsi mwiza Imana yatwongeye iragahezagirwa, tubanze turamukanye mu izina rya Yesu. Mwese muhawe umugisha n'uhoraho yaremye ijuru n'isi. Duza cyane mwese muhawe umugisha n'uhoraho yaremye ijuru n'isi. Imana yabongeye uyu munsi baha umugisha mu izina rya Yesu. Imana yagombye kubaho igufize ko umugambi mwiza, ikongera umugisha mu izina rya Yesu, ikurabe ryiza, ikugirire neza, iguhezagirane n'abawe bose, igwize uruvyaro rwo mu nda yawe kandi ruhezagire mu izina rya Yesu, ikunezereze umunezero uzokwibagiza imibabaro yose wagize, iguha amahoro yo mu mutima, iguha ituze ryo mu mutima, ikugendeshereze mu nzira zayo zo kugororoka kubw'izina ryayo, iguha icyo umutima wawe wifuza. Haleluya. Yesu ashimwe. Guhinduka birashoboka, bivana nuko ubihisemwo. Teme yanje ivuga ngo impinduka nyazo ni nk'imwe yo kuwa Mungu hezi, ni impinduka nyazo cyangwa impinduka nyakuri. Kuko mu Gifaransa nagihawe kivuga ngo transformation radicale, ni impinduka nyazo, impinduka nyakuri. Haleluya. Iyi impinduka nyakuri rero ni impinduka ndakwifuriza kugira impinduka nk'iyikinyabwoya. Umwaka wo guhinduka nk'ikinyabwoya. Ikinyabwoya gihindutse ntigisubira kuba ikinyabwoya, ahubwo gihindutse kibiki ikinyugunyugu. Haleluya. Umwaka wo guhinduka nk'ikinyabwoya. Haleluya. Ni umwaka wo guhinduka nk'ikinyabwoya, ukava mu bunyabwoya ugahinduka ikinyugunyugu. Ikinyabwoya kirababa, ikinyabwoya kiguciye ko urababwa kandi nyene usigara uriyagaza kandi nyene harabuduhere. Iyo gihindutse rero, iyo cihinduye gikeneye kwihindura gihinduka ikinyugunyugu. Akanyugunyugu nyene kaguruka. Murabona akanyugunyugu ko gasa neza. Uyu mwaka rero ndakwifuriza guhinduka nk'ikinyabwoya. Haleluya. Yesu abwira ishengero ryari rije kuri we ngo babatize, arababwira ngo mwabana b'inzoka mwe, ninde yababuriye ngo muhunge uburake buzoza, ngo muhunge urubanza ruzobaho? Yesu nagira ndakwibutse ngo abona mu mitima. Yesu araba mu mitima. Aba bantu bari baje kubatizwa nawe, bari baje kubatizwa nawe, ariko batemeye guhinduka mu mitima nk'ibinyabwoya. Arababwira ngo mwibaze ko ari kubera iki yababwiye ngo mwabana b'inzoka mwe? Yababwiye ngo mwabana b'inzoka kubera yabonye baje kuri we ngo babatize ari inzoka. Ari inzoka no kuvuga iki? Inzoka ndakwifurije kudahinduka nk'inzoka. Inzoka ihindutse iriyubura ikava ku rushato. Urushato ruvuye kwiguma ari yayindi nyene igarutsira gukomora kwa kundi nyene. Turi kumwe? Igarutse ivuye kwiyubura iragukomora kandi ukamererwa nabi. Arababwira ngo mwabana b'inzoka, mu yandi majambo mwebwe muje nk'inzoka. Uburyarya muzanye uburyarya gusa, kwikura kwerekana abantu ivy'inyuma kurushato rwavuyeko, ariko mu mutima bikimeze kwa kundi. Arababwira ngo mwabana b'inzoka mwe, muri ndyarya mwerekanya akakanya nyene kumengo mwihanye, ariko sivyo. Ejo muzoba mwongeye kuba ibiyoka, ejo muzoba mwongeye kuba kwa kundi mwari mumeze. Haleluya.
Haleluya. Imana idufashe. Yesu yari yababonye mu mutima. Usomye hepfo kuri uyu murongo w'9 arababwira ngo ariko mwabana b'inzoka incabiti igenekerejwe ku bitsina vy'ibiti. Mu yandi majambo ngo attention, le temps passe vite. Mu yandi majambo inshoka umwanya n'umwanya urubanza rurashobora kuza. Umwanya n'umwanya Yesu arashobora kuza. Umwanya n'umwanya urubanza Imana ishobora kurubacira. None rero nimwihane. Yaciye ababwira ku murongo w'9 nuko rero nimwami ivyamwa bikwiranye no kwihana, kubera yari yabonye yuko baje bahindutse nk'inzoka. Nimwami ivyamwa bikwiranye no kwihana. Mu yandi majambo nimuhinduke gose. Uyu mwaka ni umwaka wacu wo guhinduka gose, abana nk'inzoka canke guhinduka nk'uruvoruvo nago ruhinduka bivanye naho rugeze. Rugeze mu vyatsi bisa n'urwatsi rutoto ruca rusa n'urwatsi rutoto. Uruvoruvo rugeze mu vyatsi vyumye uzubona rusa n'ivyatsi vyumye. Uruvoruvo rugeze ahantu hari inginagina uzubona ruhindutse nk'inginagina. Hariho abantu rero bakizwa nk'uruvoruvo, aho bageze bagaca basa naho bageze. Bashika hariya bagaca basa naho bageze. Baje muri eglise bagaca basa n'abakijijwe gose, bahindutse gose. Ariko Yesu aravuga ngo nuko nimwami ivyamwa bikwiranye no kwihana. Hinduka gose muce mwami ivyamwa, abantu babiryeko. Biraryoshe gukizwa gose, abantu bakaturyako, bakarya kwihangana, kuko wakijijwe neza arihangana. Haleluya. Ico ni cyamwa cy'uwahindutse gose, arakizwa gose, atahura yihangana akihangana. Nimuze twami ivyamwa by'urukundo. Urukundo rube muri twebwe rugwiriye, dukundana hagati yacu, ariko n'urukundo dukunda Imana. Nimuze duhinduke gose, ishavu ntirikabe muri twebwe. Nimuze duhinduke gose, abantu barya ubugwaneza muri twebwe, abantu barye amahoro dufise tuyaheka abandi. Nimuze duhinduke gose, umunezero ube muri twebwe ugwiriye, nk'abavuye muri bimwe vya kera bakaba binjiye muri bishasha muri Kristo Yesu, hanyuma bakagendana umunezero. Uyu mwaka ni uw'impinduka nyakuri, ni uw'impinduka nyazo. Ndakwinginze ntuzohinduke nk'inzoka, ntuzohinduke nk'uruvoruvo. Imana idufashe cyane. Haleluya. Imana idufashe gose. Hasigaye akanya gato, burya hasigaye umwanya muto kweri, nuko abantu tuguma tuvuga ngo hasigaye umwanya muto, ngo aho mwabivugi, ariko hasigaye umwanya muto. Erega we kuri wewe hashobora kuba hasigaye umunsi umwe, uwundi indwi imwe, uwundi ukwezi, uwundi umwaka. None iyo dupfuye ko biba biheze, duca tugenda kurindira gwa rubanza. Erega bariko bavuga ngo hasigaye umwanya muto, nuhava biraba ngo bishire mu kugaruka k'umwami wacu Yesu gusa. Oya, bishire n'urupfu rushobora kuza rukaguhitana, ntusubire kwami ivyamwa, rukaguhitana ntusubire, nuronka ako karyo ko kwami ivyamwa ngo abandi bakuryeko. Haleluya. Duhinduke gose tugize imitima mishasha. Duhinduke gose ivya kera bihere, tugira imitima mishasha, twami ivyamwa bikwiranye no kwihana. Uyu mwaka nakarya Imana iduhaye, nimba yaratubwiye ko ari umwaka wo guhinduka gose, nakarya Imana itwongeye. Burya ni umwaka wo kwisubiramwo, ukaraba mbega narahindutse gose, mbega ivyamwa bene data bariko bararya kuri jewe nibihe. Ivyamwa vyiza, ivyamwa vyotuma nabo bahinduka, ivyamwa vyotuma nabo bamererwa neza, bariko bararya kuri jewe nibihe. Haleluya. Haleluya. Reka tuvugane ibintu bibiri byo kubera amaso muri uyu mwaka w'impinduka. Icambere, ubere maso abagenzi, ube maso ku bagenzi ufise, canke ube maso kubijanye n'imigenderanire ufitaniye n'abantu. Ube maso cyane, kubera burya mu migenderanire tugiranira n'abantu
haravamwo impinduka cyane. Imigenderanire irafise ubushobozi, irafise ububasha bwo kuzana impinduka muri wewe. Burya umugenzi wawe arimwo inkomezi Imana yamushizemwo zo kuzana impinduka kuri wewe. Mu yandi majambo, muri uyu mwaka ube maso kubw'abagenzi ufise. Ni bande mugiriranira imigenderanire? Umuntu bavuze ko mufitaniye imigenderanire ni umuntu mubonana kenshi, ni umuntu mwicarana kenshi, ni umuntu mugendana kenshi. Umugenzi murabizi namwe umugenzi yuko muravugana, muricarana, muratelefonana, mubana kenshi. Uyu mwaka rero w'impinduka, nagira ndagusabe ngo ubere maso abagenzi ufise, ube maso kubw'abagenzi ufise, cyangwa ube maso kubw'imigenderanire ugiriranira n'abantu. Kubera iki? Kubera bizokuzanira impinduka mbi canke nziza. Haleluya. Imigenderanire ishobora kukuzanira impinduka mbi canke impinduka nziza. Ubwa mbere reka mvuge ku bantu, nanga uturorero tw'abantu bagiriraniye imigenderanire hanyuma bizana impinduka nziza. Nitwohera kubibi, reka duhere ku vyiza kugira bize kumira ibibi ninabigerako navyo. Yesu ashimwe. Abantu bagiriraniye imigenderanire myiza izana impinduka nziza. Uwa mbere ni Eliya na Elisa. Eliya baragendanye na Elisa. Elisa kandi yaciye ahinduka umukozi wiwe. Sinzi ko mwasomye amakuru y'ihamagagwa rya Elisa. Yamusanze hariko arakoresha inka irima, hanyuma Eliya arakikama. Yari yarabibwiwe n'Uhoraho, arakikama muterera ku ikoti yiwe. Ubwo nyene Elisa bica biraduga acaravuga ati rindira gato mbanza nje gusezera muhira, nje kubabwira ibimbaye kuko ndagukurikiye. Hanyuma Eliya aramubwira ati Jesse ndakuvugishije, bandanya wigire. Aragenda aratanga ikimazi, arasezera biwabo, acaraza arakurikira Eliya. Aramukurikira amubera umukozi, baragendana imyaka nayo nzi, ariko icyo nzi baragendanye. Hanyuma harageze igihe Eliya kugira ngo atandukane na Elisa. Elisa aramwankira kubera yari yamubereye uw'ikimazi cyane. Yarabona yuko gutandukana na Eliya bizomugora. Aramwoma ko ari amakuru y'ukuntu yamukurikiye, Imana igomba imujane, siyo nshaka kuvuga. Ariko nshaka kuvuga yuko imigenderanire Eliya na Elisa bari bafitaniye yazanye impinduka zikomeye muri Elisa. Ku buryo yazanye impinduka zituma Elisa aba mwingabire inshuro kabiri. Ivy'Imana yamukoresheje usomye no muri Bibiliya usanga ari bitangaza birengeye ivyo yakoresheje Eliya. Bisigura ngo imigenderanire ya Eliya na Elisa yabaye myiza cyane, izana impinduka nziza muri Elisa. Haleluya, haleluya. Ndakwifurije kuronka Eliya. Ndakwifurije kuronka Eliya. Nakwifurije kuronka Eliya kugira ngo uzomukure ku imigabane ibiri, apana umwe, imigabane ibiri. Haleluya. Akandi karorero kagira kabiri k'umuntu yazanye impinduka nziza ni Yesu. Yesu yaragendanye n'abigishwa. Reka mpere kuri Dawidi. Dawidi nawe yaragendanye n'abantu b'imburakimazi mu gihe yarahunze Sawuli. Bibiliya iravuga ngo abantu bamukurikiye bari abantu bari mu magogwa, abantu bari bafise amadeni, abantu bari bahindutse ibirara mu miryango, barara mwibarabara. Burya ngo nibo bantu usomye Bibiliya bakurikiye Dawidi hamwe yahunga Sawuli akaja kuba mu ishamba. Abo nibo bantu bamukurikiye. Bibiliya igatomora neza yuko bari abantu b'imburakimazi. Baramukurikira Dawidi nawe murazi ko yubaha Imana. Baramukurikira, baragumana mu ishamba, baragwana intambara, bagenda bahunga Sawuli. Sawuli aratinda arapfa, barabandanya urugamba, Dawidi aratinda araba umwami. Ariko babantu uko babanye na Dawidi babandanije guhinduka, babandanya guhinduka, baratinda babihita abagabo b'abahizi. Usomye amakuru ya Dawidi
ya Dawidi ukuntu yasozereye. Amakuru yiwasozera ryoshe cyane batubwira abahizi ba Dawidi. Aba bahizi ba Dawidi ni babandi nyene batangurana urugamba ari mburakimazi, ariko bahinduka abantu inkengegwa imwe ishobora guhura n'abantu 10,000. Murumva izo mpinduka ko ari zidasanzwe. Hamwe umuntu umwe ashobora gutera abantu 10, ashobora kugwanya abantu 10,000. Haleluya, haleluya. Habaye impinduka, bamwe b'imburakimazi bahinduka abahizi. Birashoboka yuko ugendana n'umuntu wari wumva atacumaze, wari wumva atacuri, wari wumva usuzuguritse, hanyuma bigahinduka ukisangura umuntu w'ikimazi. Kandi ivyo ndabikwifurije mu izina rya Yesu. Ndakwifurije kuronka umuntu nk'uyo mushobora kugendana, wari wumva wisuzugura, wari wumva wikengera, ariko kubwo kugendana nawe ugahinduka umuntu w'ingirakimazi, ugahinduka umuntu arondegwa, yifuzwa, umuntu w'umuhizi. Haleluya. Kandi nagira ndakubwire ngo birashoboka. Ibyashobokeye aba bagabo majana ngahe, imbara majana 4 nimbara nibo bahagurukanye umengo na Dawidi nibo bamukurikiye. Icyatumye bahinduka nuko Dawidi yarimwe impwemu y'Imana, yarimwe ubushobozi bw'Imana. Dawidi yarubaha Imana, bagenda barahindukira inyuma yiwe ku buryo bahinduka abahizi. Birashoboka rero, guhinduka birashoboka, bivana nuko ubihisemwo. Reka mvuge rero umwami Yesu. Umwami Yesu yarabaye mwisi, abaye mwisi, kandi murabizi ko yari yaje kugira ngo duhinduke. Burya Yesu yazanwe no guhindura abari mwisi, nico cyamuzanye, kugira ngo abari batagira ikimazi, abantu atabantu barimwo, kugira ngo bahinduke abantu b'Imana. Araza mwisi, aba mwisi, agenda aratoranya abo kugumana nawe kugira ngo abigishe, hanyuma aca batuma. Abo barabayeho, atoranya intumwa 12, ariko burya sibo barabigishwa biwe gusa, hariho n'abandi benshi babaye abigishwa biwe bamukurikiye, ariko hariho 12 bagumana nawe ku murango no mwijoro. Ariko burya hariho abandi bagabo b'Imana bitwa abafarisayo, hariho abandi n'abasadukayo, bose biyita abantu b'Imana. Ariko abo Yesu aje arabaraba, asanga kagakiza kabo ni nk'akinzoka, asanga impinduka zabaye muri bo ni nk'iz'uruvoruvo canke inzoka. Arabahunga, acagumana n'abigishwa biwe gusa. Nico gituma Yesu atigeze ajya kurondera imigenderanire hamwe n'abafarisayo n'abasadukayo. Nta migenderanire yarondeye hagati yiwe nabo, kuko we yarababona mu mitima. Ababonye mu mitima akabona ataba abantu bafise ubushobozi buhindura abantu nabi, buhindura abantu baba babi, ariko acagumana n'abigishwa biwe. Ababigishwa biwe 12 imisi bamaranye bagendana, yabaye imisi myiza, bagiye barahinduka. Murabizi harimwo Petero, afise ya karaktere yo kwiterera hejuru, afise ya karaktere yo gutaruka, ibintu byose umenga arabishoboye, naho nopfa n'urukundo rw'ibishika gose. Petero yararufise gushika havuga ati mwami Yesu, jewe nzopfana nawe, naho byose abagupfa jewe sinzoguhemukira, nzopfana nawe. Baharimwo ba Petero, ariko bagenda barahinduka baba beza. Hamwe Yesu abonye bahindutse neza, niho yaca arabasiga kugira ngo basigare barakora igikorwa. Aca arabarungika, aravuga ngo nimugende muhindura amahanga yose abigishwa. Kubera yarazi ngo kubera bahindutse, bemeye bagahinduka, imyaka twamaranye baremeye barahinduka, aca arabatuma ngo nimugende muhindura amahanga yose abigishwa. Haleluya. Kubera Yesu yarabona yuko bahindutse. Nshuti yanje, wahindutse, nagira ndakwibutse ngo ni wahindura abandi. Nimba warahindutse nawe uzohindura abandi, ariko nimba utarahinduka abandi nta guhindura, ahubwo uzorushiriza kubamira umururazi, barushirize kuba babi. Imana idufashe cyane. Ico baciza nuko twohinduka kugira ngo bikunde tuje guhindura abandi,
kubera ntidukwiye guhinduka ngo duce tugumaho turye tunywe tunezegwe, ariko birakwiye yuko tumaze guhinduka ukumva yuko hari ikintu ufise cyo gutanga, cuhaguruka ugende uhindura abandi. Kandi icyo gikorwa Yesu yakiduhaye twese, aravuga ngo nimugende muhindura amahanga yose abigishwa. Icyo gikorwa na wewe ni icyawe, kirakuraba, twese kiraturaba. Mugabo na cyane cyane niwumva wahindutse uzoca uhaguruka ugende, kuko uzoba ufise icyo gutanga. Yesu ashimwe. Haleluya. Abigishwa rero baragenda, ariko yarababwiye ngo babanze barindire ubushobozi. Nicyo bari bakeneye gusa, ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Kandi bamaze kuburonka baravuze ubutumwa bwiza, abantu benshi barihana, abantu benshi barakira, abantu benshi barabohoka. Haleluya. Abantu benshi, ishengero riratangura rihereye ku bantu 12 gusa. Haleluya. None uyu munsi amashengero arahari mu isi, byatanguriye kuri bajya bonyene gusa 12. Murumva ko bishoboka guhindura abandi, birashoboka, ariko ufise icyo bahinduza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Ariko nagira ndakubwire ngo aba bantu nubona nubwo bagendanye na Yesu ari 12, hariho uwanse guhinduka. Nshaka kuvuga ngo bivana n'ukuhisemwo. Nubwo bagendanye ari 12, Yuda ntiyigeze yemera guhinduka. Mu yandi majambo shaka kukubwira ko ushobora kugendana n'umuntu mwiza ukaba ikigaba. Urashobora kugendana n'umuntu Imana yashizemwo ivyo wari ukeneye, ariko ukabifata minenegwe ukanka guhinduka. Nico gituma twaririmbye ngo guhinduka birashoboka, ariko bivana n'ukuntu uhisemwo. Haleluya. Yuda byaranse ko ahinduka, amaherezo yiwe aba kwiyahura. Elisa nubona ko yaronse imigabane 2, yari afise ivyo ashobora gutanga agaha abandi, ariko mu nyuma nawe yararonse umukozi yitwa Gehazi. Bagendanye kuko yagenda aramukorera nawe nyene nkuko yakoreye Eliya. Gehazi nawe agakorera Elisa, baragendana, ariko Gehazi ntiyigeze yemera guhinduka. Gehazi, amaherezo ya Gehazi yabaye imibembe. Burya urashobora kugendana n'umuntu mwiza bikanka guhinduka. Ibaze kugendana na Elisa, afise amavuta imigabane 2 yo kuri Eliya, ugahereza mu mibembe. Imana idutabare cyane. Imana idufashe gose. Urashobora kuronka Eliya, urashobora kuronka na Elisa, urashobora kugendana n'umwami Yesu, ariko bikanka kuhinduka. Akarorero nakabahaye kaba abantu byanse ko bahinduka. Rero bikuvako, nanje bimvako. Uyu mwaka w'impinduka nshaka kukubwira ngo urabifisemo uruhara. Impinduka urazifisemo uruhara, kugira uhinduke urabifisemo uruhara, kandi runiniya cyane, runiniya. Nuko rero suzuma abo mugendana. Suzuma abo mugendana. Suzuma abo mugendana ni bande. Nimba Yuda byaranse ko ahinduka ariko agendana na Yesu, nimba Gehazi byaranse ko ahinduka ariko agendana na Elisa, harakantu ugendanye n'umuntu mubi. Abahanuzi bawe ni bande? Ni bande baguhanura uko bukeye uko bwije? Amunoni, impinduka mbi nazo nizo ngomba mvuge. Amunoni yaratewe, ategwa n'imwemu y'ubusambanyi. Imaze kumutera, iramutera aripfuza nko kuwa ari we wese yambaye umubiri byo mutera. Yari umusore, yari mu myaka, umubiri wiwe wo kwifuza uwo baryamana. Ivyo birabaho canke ntibibaho? Nimuvuge ngo yatwumvirize. Uwo bitarashikira avuge ngo ya. Imana idufashe cyane. Amunoni rero byaramushikiye, ategwa n'imwemu yo kwifuza gusambana. Amaze kwifuza gusambana ni kimwe. Amaze kubyifuza, we byaranamugoye, yifuje mushikiwe kumburengirani we yabona hafi ntavyonzi, ariko yifuza mushikiwe. Ivyo sivyo dutebako, ariko acarahanuza
mbere mmengo sibe yagiye no kumurondera. Yonadabu mwene se wabo. Yonadabu aramubona ukuntu amerewe, aramubaza ati mbe Amunoni habaye iki, byagenze gute? Ko mbona ushira wonda, ko mbona ufise ingorane nibiki? Amunoni aramubwira ngo jewe ndifuza gusambana, umubiri wangoye. Wewe yarabitomoye, ni nkaho wovuga ati umubiri wangoye, ukayagira mwene so wanyu mugenzi wawe. Nibaza ko yari umugenzi wiwe. Yonadabu icyo yakoze, yamushikanyeyo. Birashoboka yuko umubiri ukugora, ugahura na mwene data ukamubwira uti jewe ndapfuye byangoye, numva umubiri ungoye. Arakaguhanura akakubwira ngo gaba ubwo n'urudayimoni rw'ubusambanyi bamaso, akagukankamira akagukarira, akakubwira ati tu aho rero watewe niyo mwemo kubera kumbura utari okipe. Burya iyo utari okipe n'ibikorwa by'Imana n'ibikorwa byiza, burya iyo myuka mibi iroroha kukuzamwo, iroroha. Hariho n'igihe usanga ari imyuka y'akaronda iri muri wewe, burya uyineshesha gukora ibikorwa, kuba okipe ku murango no mwijoro, igikorwa c'Imana. Ariko Yonadabu aca aramubwira ati Amunoni biroroshe ni wigwaze, hanyuma umaze kwigwaza uca ubwira papa wawe akurungikire Tamari, n'umwifuza ahari ari muzima, ni wigwaze. Yonadabu amushikanayo. Abahanuzi babi, Imana idufashe cyane kandi kurinda umuhanuzi mubi. Abajene Imana barinda abahanuzi babi. Mbega mama ko mukunda guhanuza abandi bajene bagenzi banyu, ni wahanuzi washushe nka wewe, azokubwira ati sha ati reka turabe uko tubigenza. Bamuhanuza n'abantu bakuze, ukamubwira ati none mwebwe mukiri bato byagenda gute, mwabyifatamwo gute? Azokubwira kumburewe ukuntu yabigenza, ukuntu byagenze, nimba yaranesheje muri ico gihe. Ariko arashobora no kuba atanesheje, yaraneshejwe, akumva aracyabirogreta, arogreta ukuntu mu buto bwiwe yaneshejwe. Agaca kubwira ati sha nube nka jewe, ndagusavye wiyubare ube maso, numere nka jewe byarangoye muri ubu buryo, jewe narananiwe muri ubu buryo, ariko we hunga, jewe naramaramaye, narakozwe, hunga. Akaguhanura neza kubera waguye ku muntu mwiza. Ariko Yonadabu acamushikanayo. Abahanuzi babi, Imana idufashe cyane. Haleluya, Imana idufashe cyane. Usomye muri Bibiliya mu Migani 13:20 haravuga ngo gendana n'abanyabwenge uzoba umunyabwenge. Ukaba ugomba kugira ubwenge, gendana n'abanyabwenge nawe uzogira ubwenge. Haleluya. Hitamwo uyu mwaka, uhitamwe uraba wo mugendana. Ni umwaka udakwiye kugupfa kubusa. Suzuma mbega uwo tugendana n'umunyabwenge, raba amazu ugenderamwo. Mu gice cya 21 naho umurongo wa 20 havuga ngo mu nzu y'umunyabwenge habamwo ubutunzi bw'igiciro kinini cyane n'amavuta. Ngo ariko ngo ibipfu byo birabiyongobeza, irumva nta bwenge nta mavuta bibaho mu nzu z'ibipfu. Ugendera hehe? Ugendera mu nzu kwande? Ugendera n'umunyabwenge, kuko ni wagendera inzu y'igipfu ndakubwire uzokurayo ubupfu. Ni wabandanya kuguma mu rugo rw'umuntu w'igipfu uzokurayo ubupfu. Aha muri iki gice cya 13 havuga ngo ariko uwucudika n'igipfu we azokomereka. Ubanye n'umunyabwenge ugira ubwenge, ubanye n'umuntu aciye bugufi uraca bugufi, ubanye n'umuntu yubaha Imana aragukwega ugasanga nawe wagiye kubaha Imana. Ariko ugendanye n'igipfu, amaherezo ugira ibibazo, amaherezo ugira ingorane, amaherezo urakomereka, ugwa mu ngorane zikomeye cyane. Imana idufashe cyane. Ni wiyubare rero, hitamwo. Umwanditsi wa Zaburi ya mbere nawe yaravuze ngo ntukagendane n'abanyabyaha, ntugahagarare mu nzira z'abanyabyaha, ntukicarane n'abacokoranye. Imana idufashe cyane. Haleluya, haleluya. Rero tube maso. Uyu ni umwaka wo gusuzuma mbega
abo turiko turagendana nande, nicarana nande, namanyaga nande, ntebana nande, nkunda gutebana nande, wama ukebukana nande, ameze gute, arimwo imwemi imeze gute, ninde mugumana, ninde mugenzi wawe. Buryo ukubonye ashobora kumenya uwo mugendana, akubonye ukumeze, akubonye inyifato, agaca amenya uwo muntu ndabona umugenzi wiwe. Burya abatubonye barabona yuko dufise abantu tugendana bazima canke batari bazima. Nuko rero uyu mwaka ni umwaka wo kurobanura, ni umwaka wo gufata ingingo kubw'abagenzi bawe, abantu ubona ataco bagufasha, ataco bakungura, utandukane nabo, hanyuma ubandanye urugendo. Wopfa umugenda wenyene aho kujana n'umuntu agushikanayo, wopfa umugenda wenyene aho kujana n'umuntu akwandukiza ubunebwe, akwandukiza ubusambanyi, akwandukiza ubwibone, akwandukiza gusakuza, akwandukiza kubesha. Wopfa umugenda wenyene ukabaho wenyene, Imana igapfuma ikwiyigishiriza. Suzuma uri kugendana nande, n'umuntu agutera gukura mu buryo bw'imwemu. Uwo muntu imyaka mumaranye wamwungutse kwiki? Erega turakwiye gusuzuma uyu mugenzi muri abagenzi mfise, iyi myaka tumaranye ni giki namwungutseko, ni giki yanyigishe. Hariho umuntu mugendana ukavuga nukuri yaranyigishije gusenga aragahezagiwa, niwe nigiye ko gusenga aragahezagiwa, naramwigiye ko gusenga. Wewe urya mugendana wamwigiye kwiki? Wohaguruka ukatubwira yakwigishije iki, wamukuye kwiki? Wamukuye kwiki? Nigiki yakwigishije? Subiramwo urabe ko atagushikanyeyo. Subiramwo urabe. Urazi ko ushobora kugendana n'umuntu wari no mu nkomezi akakununuza amavuta yose wari ufise, akakununuza ukazosigara uri gikamvugwa kubera umugenzi mugendana. Akakununurisha amakuru apfuye, akakununurisha ibiyago bitagira umutwe n'amaguru, akakununuza mu kukubwira ato nawe ibintu byo kuja mu bikorane vya premidi ngo sha twigire ku musenyi. Ugasanga wari kuza kugira ico wungutse ku musenyi huyo, ku musenyi abandi bari muri haleluya hatwahezagiwe twujujwe, nawe ku musenyi akaguru wamanitse. Imana idufashe cyane. Subiramwo muri uyu mwaka abagenzi ufise ni bande, ukaba ugomba impinduka nziza. Toranya, hitamwo muri abo bagenzi bawe uwo mugendana. Ni wasanga bose ataco bakunguye, heba ucuza kurondera Eliya, heba uje kurondera Elisa, heba uze kurondera uwo mugendana kugirira ikimazi. Heba bahebe ubareke n'umwaka wo kubareba, wo gutandukana navyo mu izina rya Yesu. Ukurikira ugu kwegera mu nzu y'Imana. Urazi umuntu w'umugenza gukwegera mu nzu y'Imana akavuga shanuze gusiba ingo tugende, naho turushe turaza kuruhukira mu nzu y'Imana, naho turushe turaza kuruhukira imbere ya papa. Ingo uwo muntu azoba ari mwizasha, nagomba kuruha ariko agomba kugira icyo uronse, nagomba kukunaniza ariko agomba ngo uze kumviriza ijambo ry'Imana. Murazi ko kwizera kuzanwa no kumva. Haleluya. Uwo niwe muntu mwiza, niwe muntu mwiza. Umuntu ushobora kudugirako ukabona Imana, umuntu ushobora kudugirako ugashika mu gukura kwawe ko mu buryo bw'imwemu, umuntu ushobora kudugirako ukabona ubwiza bw'Imana, ukabona ibiri imbere, ukabona iyerekwa riri imbere, amaso yawe y'imwemu akabona, amatwi yawe y'imwemu akumva. Uwo muntu ni ukeneye, kandi nanje niwe nkeneye kugira ngo tugire impinduka nziza. Haleluya. Nimba Imana iduhaye umwaka w'impinduka, nigomba ko duhinduka tuba babi, ariko igomba ko duhinduka tuba beza. Haleluya. Naravuze ngo guhinduka no kumera ugutandukanye nuko wahora umeze. Uguhinduka nyako nukuva mu bunyabwoya ukinjiramo ukaba ikinyugunyugu. Rero Imana igomba ko duhinduka tuba beze. Ikinyabwoya kirababa ariko ikinyugunyugu ntikijyana. Erega ikinyugunyugu ntikijyana, karaguruka kakigira kandi usanga gasa neza sha. Nta kinyabwoya cera ndabona, ariko ikinyabwoya kiravamo ikinyugunyugu cera.
muriko muravyumva? Birashoboka rero yuko duhinduka tukaba abantu basa neza, abantu beza, abantu baryoshe, abantu b'ikimazi, abantu Imana yokwikorako, abantu Imana yotuma, abantu bateza imbere ubwami bw'Imana. Birashoboka ko duhinduka tukaba abantu Imana inezerererwa. Haleluya! Birashoboka ko tugira imitima mishasha. Birashoboka n'akaryo Imana itwongeye muri uyu mwaka. Haleluya! Dusozere n'ijambo dusanga mu cete kigira kabiri Pawulo yandikiye abikorinto mu gice cya 5 umurongo 17 haravuga ngo, nuko rero umuntu wese yari muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gisha, ibya kera biba biheze, byose biba bicitse bishasha. Haleluya! Umuntu yari muri Kristo Yesu, ko twamaze kwinjira muri Kristo Yesu, reka tuve mu bunyabwoya bwa kera, hanyuma twinjire mu bunyugunyugu. Yesu ashimwe. Uze kwibagira byose, mugana uze kwibagira ikinyugunyugu n'ikinyabwoya. Mu byo navuze uze kwibagira byose, mugana uze kwibagira ko ikinyabwoya kivamwo ikinyugunyugu, cihindura kiba ikinyugunyugu. Iyo turi muri Kristo Yesu tuba tubaye ivyaremwe bishasha. Mu yandi majambo, ibya kera ntitwari dukwiye kubigarukana. Ibya kera Bibiliya ivuga ngo biba biheze. Haleluya! Ngo biba biheze. Burya bipfa kugaruka mugabo iyo turi muri Kristo Yesu, ibya kera biba biheze, tukagenda tuba bashasha, tukaba bashasha, tugahinduka gose. Haleluya! Muri igicete cya mbere naho 6:17 naho havuga ngo, uwimatanya cyangwa uwimatanije n'umwami wacu ababaye imwe nawe. Uwimatanije n'umwami wacu ababaye imwe nawe. None ko twimatanije n'umwami Yesu, turi imwe nawe. None ko twimatanije na Kristo tukavyemanga ku mugaragaro, twabaye imwe nawe. Ntidukwiye gusubira kugira imwemu nk'iya Satani, kandi twarimatanije n'umwami Yesu. Kuko Satani n'umubeshi. Burya umuntu abesha wese yarakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, aba ari ububeshi. Abesha ntaba yarimatanije n'umwami Yesu. Kuko wimatanije n'umwami Yesu, Yesu nukuri uco ugerageza ukabimvuga kuri. Rero wimatanije n'umwami Yesu ugira imwe nawe. Nimba Yesu ari imvuga kuri, nawe ubimvuga kuri. Haleluya! Yesu nimba yarihanganiye abantu, nawe urihanganira abantu. Yesu nimba abamuvuma yarabahezagiye, nawe abakuvuma urabahezagira. Haleluya! Duhinduke gose, kandi guhinduka birashoboka. Bivana nuko umuntu wese abihisemwo. Guhinduka birashoboka. Vuga ngo guhinduka birashoboka. Jewe guhinduka birashoboka. Iwanje guhinduka birashoboka. Bivana n'ukuntu wewe ubihitamwo. Ndagusavye ntuzuraza ngo ube nka Yesu. Yaravuga amajambo y'Imana iminsi yose, ariko Yuda ntiyamugize ku bubasha nk'ubwo yagize ku bandi. Wamuza mu rusengero, reka amajambo y'Imana akugire ku bushobozi, habe impinduka. Kuko bivana n'ukuntu wewe ufata ingingo. Burya nubona ko wicaye ngaho, nta muntu ahagaze ngaho imbere ashobora kugufata ku nguvu ngo ufate ingingo yo guhinduka udashaka, ngo ufate ingingo yo guheba ubusambanyi udashaka, ngo ufate ingingo yo guheba kurementanya udashaka. Ubigiramwo uruhara. Wewe nyene ubigiramwo uruhara, ukumva ko wofata ingingo yo guhinduka. Kubw'ivyo rero, uyu munsi niwe ufata ingingo, uyu mwaka niwe uzofata ingingo yo guhinduka. Nukuri birakwiriye ko duhinduka. Kuba muri Kristo Yesu atampinduka, nukuri birabiha. Abatubonye batwenga, batuka izina rya Kristo, bati ivyo bintu barimwo nibiki, ko mbona bameze nka twebwe twese.
ko mbona bavuga nka twebwe twese, ko mbona bafata agacupa nka twebwe twese, ko mbona basohoka amahoteli bajya gusambana nka twebwe twese, ko mbona barya ibiturire nka twebwe twese, ko mbona babesha nka twebwe twese, izina rya Yesu rigatukwa. Ndabasavye nabe wewe nabe jewe dutukisha izina rya Kristo, kandi osilonta tutemeye guhinduka gose izina rya Kristo rizobandanya gutukwa, ariko kandi ribandanyije gutukwa ku bwawe uzoriha ikiguzi kibi cyane, uzoriha ikiguzi kibi gose, kandi wari waramenye ukuri, kandi wari waratahuye ukuri, wari warabwiwe, wararonsa akaryo, ugihumeka ko kubwirwa ngo uyu mwaka ndawubongeye nimuhinduke, mudahindutse nzofata amabisturi mbaga imitima yanyu nka kumwe batubwira Dimanche, ndayibage basi nshiremwe imitima bishasha, ariko nturindire kwa kubaga. Erega hajya yari karabivuga, nariyumviriye yuko impinduka Imana irinzi zikora, turindiriye ko Imana izikora, amaraso araseseka, amaraso araseseka. Urumva yobaga amaraso adasesetse, turindiriye ko atubaga, nukuvuga ngo turindiriye ko ari watubaga, duca mu bibazo bikomeye, duca mu ngorane zikomeye kugira ngo habe impinduka. Kandi birashoboka yuko Imana iguteza utuntu, ikareka utuntu tukakubako igomba impinduka muri wewe, ariko nturindire ibyo, nturindire ibyo yuko Imana izana ibibazo, izana ingorane, birahitamwo bicita uyu munsi uhinduke. Birashoboka, bivana nuko uhisemwo. Haleluya. Ariko bararirimba ko karirimbo, nagira mbaze yuko ata muntu ari hano atarakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Guhinduka ukava mu byo wahoramwo birashoboka uyu munsi, biterwa n'ukuntu we ugiye gufata ingingo ukavuga ngo ndemeye kwakira uwo mwami amfashe guhinduka. Kuko burya utakiriye Yesu byo kugora guhinduka ingeso wewe, kuko muririmbyi yavuze ngo nagerageje kwitunganiriza ingeso biranyankira gose, biranka gose. We ni wotunganya ingeso zawe wewe ku nkomezi zawe, ariko birasaba ko winjiza Kristo muri wewe kugira ngo agushoboze guhinduka. Nimba uhari rero uduze ikiganza tukubone, ukubera umunsi mwiza wo kwakira impinduka. Yesu aguhezagire inshuti, Yesu aguha umugisha mwinshi, Imana iguhezagire. Va hasi utera intambo kuze hano. Nimba hari uwundi aduze ikiganza, nimba hari uwundi ateraza hano, karibu. Guhinduka birashoboka, biterwa nuko umuntu yahisemo, byaba bibi byaba byiza, byose ubifise mu ruhari. Guhinduka birashoboka, biterwa nuko umuntu yahisemo, byaba bibi byaba byiza, guhinduka birashoboka, biterwa nuko umuntu yahisemo, byaba bibi byaba byiza, ubifise muri guhinduka birashoboka, biterwa nuko umuntu yahisemo, byaba bibi byaba byiza, ubifise muri. Nagira nsabe nimba hari n'umuntu yoba yari yarabihevye ibya Yesu, yarabihevye yarasubiye inyuma, nawe turaguhaye ikaze kugira ngo winjire mu mpinduka, winjire muri bishasha. Mwaka w'impinduka nuwawe kugira ngo ibya Yesu bigumemwo kandi uhinduke gose. Ushobora kuba wari warasubiye inyuma ukumva wabivuyemwo, utagikora ibyo wahora ukora kubera watewe n'intege nke. Nawe wenda guhaye ikaze, kaze ubigarukemwo, ubibemwo, ukorera Imana. Aho hanze nta nyungu uzokurayo, cyangwa gusubira mu bagenzi ba kera nta nyungu uzokurayo, uretse ko bazobandanya bagushikanayo mpaka. Kaze rero nawe wasubiye inyuma. Abaje kwakira Yesu muhagarare.
Yesu abaho umugisha abantu ari ubwa mbere bakiriye Yesu nagira ngo iyi ntambuko mwateye burya niyigaragara ko mwizeye mwarinze mutera intambuko muvuga ngo nukuri ndahisemo kumwakira uwo Yesu. Aha rero iyi ntambuko jewe noyita intambuko yo kwizera ariko intambuko yo kugororoka. Burya mwizeye muba muhawe kugororoka. Ubu ikindi muca mukora nukwaturisha akanwa